Haleluya. Ndabahaye mwaramutse mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana yo mwijuru yo yemeye ko uyu munsi dusangira ijambo ry'Imana, ubwo n'ubuntu nagiriwe. Ariko Imana yo mwijuru yaguteguriye amazimano agukwiriye uno munsi. Imana ishimwe. Mazina nitwa Ngenzebuhoro Edouard. Narahuye na Yesu ampa agakiza kandi sinakaguza amafaranga nagahawe ku buntu. Ivyo ndabimushimira gose. Mu nkundire turirimbire hamwe indirimbo y'amajana 2 yomfasha mu ijambo ry'Imana tugiye kuvugana uyu munsi. Umwami yasomboroje wa mubi Satani, uwo mutabara ninde muri iyo ntambara, uwo nwera ku gikombe c'amagorwa yiwe, yikoreye umusaraba niwe yotabara. Sitefano yarenganije amasi y'urupfu, abona Yesu mwijuru ashara mwambaza, bakimutera amabuye arabaharira, acasegera bamwita muze tumwigane. Kandi hari n'abatumwa 12 n'abandi buzuye bishwe bamuhogwa, bagatabwa mu muriro ntibakazintambwe, bagakizana amazosi muze tumwigane. Ingabo zabo bahisi ziriyuriyo, kandi zikikije intebe y'umukiza wazo, zagiye mu mibabaro ziduga zijayo. Natwe muze twihangane tubakurikire, natwe muze twihangane tubakurikire. Haleluya. Naya majambo tumaze kumva muri no ndirimbo, twamaze kumva ko uyu munsi twibuka aberanda. Sibo twaje gusenga, ariko turibuka ibyiza Imana yabakoresheje, kandi barangije amahoro nubwo baciye mu mibabaro myinshi. Niyo mpamvu biswe aberanda. Turashimira Imana yaturungikiye umwana wayo Yesu Kristo akaza kuducungura twebwe abantu kandi abanyabyaha. Twari mu mwiza w'ibyaha, tumerewe nabi, twabaye kure y'Imana gose. Mugabo no munsi Imana yarakoresheje umwana wayo araducungura, aduha ubuzima, aduha ubugingo, aduha agakiza. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi twigina intsinzi, duhimbaza, dutamba, tuvuga gukomera kw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ni kubera Yesu yatubambiwe. Twumvise uburorero bwinshi bw'abantu bagiye baca mu mibabaro, duhereye ku ntumwa izo zaciye mu mibabaro myinshi. Barishwe, bamwe bacibwa amazosi, abandi baratekwa mu ngunguru z'amavuta, abandi bahura n'ibyago bikomeye. Hariho n'abandi bishwe bamuhogo, harimo Stefano. Uwo murabizi yuko yicishijwe amabuye, kandi abo bose bariko bahogwa ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icubahiro. Eshi compa nawe ibihe byose wocamwe naho vyoba bikomeye, ukagumana na Yesu, ukazopfana nawe. Imana ishimwe.
uyu munsi twamaze gusomerwa ibisomwa bibiri, kimwe ico twasomewe mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Twasomeweho amajambo avuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyaco. Twasomye no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, aho tubona Yesu azura Lazaro. Imana ihabwa icubahiro. Maze kwitegereza ano majambo, nakuye iyi ntumbero ivuga ngo mu ijuru hariho Imana ihindura ibihe. Mu ijuru hariho Imana ihindura ibihe. Imana ishimwe. Hariho uburorero twoshobora kwisunga duhereye ndetse kuri izi ntumwa za Yesu Kristo. Twamaze kumva yuko zaciye mu mibabaro myinshi zihogwa ijambo ry'Imana, ariko ngo abo barihanganye barangiza amahoro. Mbere twabonye ko twasabwe ko natwe twokwihangana. Mu bantu ngomba kuvuga ko mu burorero bukeya natoye, ariko n'uburorero bwinshi cyane bw'abantu Imana yagiye ihindurira ibihe. Hari uwitwa Aburahamu. Aburahamu Imana yaramuhamagaye kandi arayumvira. Si uko yamuhamagaye mu gihe cyoroshe cyari kigoye. Mbere Imana imuhamagara imubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu ugende mu gihugu nzokwereka. Mugabo Aburahamu yizera Imana ko ari yivuze, aragenda atacabagije. Naho tubona Bibiliya tubwira ngo yarasiguje ngo none ngo uri Imana uvuze canke n'ijwi rya Satani. Ariko Aburahamu yizeye Imana, hanyuma abiharurwa ko nk'ukugororoka. Uyu kubera yumviye Imana, Imana yaranamuhinduriye ibimuhindurira izina. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere, yaramubwiye ko izomuhindura ubwoko bukomeye kandi izomuhumugisha. Uzomuvuma azovumika, niwe azovumwa, ariko uzomuhezagira nawe azohezagirwa. Imana imusezeranya ko azoba sekuruza w'amahanga. Icyo gihe Aburahamu bigaragara ko atakana yari afise, bene umugore wiwe Sara. Ariko kubera Imana yacu ifite ukuntu ihindura ibintu, igihe Sara ageze nk'uko yamusezeraniye ko izomuhindura sekuruza w'amahanga menshi, yaramuhinduriye izina, iramuha umwana. Dukomere amashyi Imana. Yamubwiye ijambo rikomeye mu gihe wamenga kiragoye, kuko bari bashaje na Sara yari yaraciye. Ariko Imana ibabwira ngo sohoka Aburahamu nkwereke, rangamiza ku ijuru urabe inyenyeri zose ubona. Nimba ubona ko ari nyinshi cyane, nawe urubyaro rwawe niko ruzongana. Aburahamu ngira yaciye abahantu aratwenga, aramwenyura avuga ati, sinzi uko yavuze ariko yaragize akamwemwe. Mugabo agarutse mu mubiri, bene umugore wiwe bakiyumvira none ko dushaje, none ni koko tuzoronka akana k'iwacu atari ku nshoreke. Turashimira Imana ko yabishikije. Turafise akandi karorero two kwisunga. Turazi uwitwa Yosefu. Yosefu nawe Imana yaramuhinduriye ibihe. Yabaye umwe mu bantu Imana yakunda kugendera, ikamwishurira amabanga, ikamwereka ibizomubako mu gihe kizoza. Nk'uko natwe uyu munsi Imana ishobora kutugendera ikatwereka ibizotubako mu gihe kizoza. Yosefu yararose inzozi. Izo nzozi za Yosefu amaze kuzibwira bene se, ntizabaguye neza. baramugiriye ishyari,
kugeza aho biyumvira kumwica kandi baravukana. nawe uri hano uyu munsi ntiwiyumvire yuko inzozi zawe zizonezereza bose. wiyubare uko uvuga inzozi zawe. ubu Yosefu amaze kuvuga inzozi ziwe, batangura kumugira inama yo kumwica, kuko inzozi ziwe zaboneka yuko azoba umuntu ahambaye cyane, mbere bazomwunamira. ntibyoroshe, ariko Yosefu yarakunda abo bavukana. iyo se abarungitse kuragira, yamarungika uyu mwana nawe yaramukunda, ati genda undabire abo muvukana uko bamerewe, kumbura akabashyira n'utwo gufungura. ariko bakimubona ari hariya kure, batangura kuvuga ngo mwakabonye Karose, batangura kwiyumvira uko bamwica, kandi barabigerageje, mugabo Imana yaramwimanye. haleluya. ariko nagomba ndababwire, sinza kuvuga byinshi kuri Yosefu kuko turazi inkuru ziwe, ariko uyu Yosefu zarabaye nk'uko Imana yabimubwiye. yarabaye udasanzwe, Imana iramushyira hejuru. na bene se bamugurishije, bagize inama nyinshi zo kumwica, ahubwo bahavuye baronka uburuhukiro bwiza kubera Yosefu inzozi ziwe zashitse. Imana ishimwe. mumfashe dukomere amashyi Imana. hari ibihe ushobora kuba uri kuracamwo, mbere reka mvuge ngo n'umuryango wawe ukakugwanya, n'inshuti n'abagenzi bakakuvako bose, ariko wewe ugumane n'Imana yawe, kuko mu gihe gikwiye abo nyene bakuvuma, abo nyene bakugwanya, bazohezagirwa ku bwawe, bagatabarwa kubera wewe. sinzi aho bizoca, mugabo tubona ko umuntu Imana yavuze ko ijambo ritazopfa. haleluya. mbega nta jambo Imana yakuvuzeko? mbega nta kintu mwavuganye n'Imana? mbega nta nzozi Imana yaguhaye ufite uri kuragendana? ushobora kuba wibaza ngo byararangiye, mugabo ndakubwira ngo inzozi zawe muri kumwe n'Imana, igihe gikwiye kigeze, Imana igiye kuzisohora. turafise uwundi twokwigirako, ariko abagomba kuraba iyo nkuru ya Yosefu murasoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 41 kuva ku murongo wa mbere kubandanya. twabonye ko havuga ko Yosefu yahavuye habwa ubutwari budasanzwe, kubera yabaye umuntu gasobanuzi k'ibisobanye, avuye mu gasho aja kuba intwari. Imana ihabwa icubahiro. nta Imana itokura umuntu. tugomba turabe uyundi yotubera akarorero, uwo bita Hana. Hana na wenyine Imana yaramwiyumviriye ko mu gihe kinini yari amaze cyane arira, asaba Imana yuko nawe yomukura ko agasuzuguro ka mukeba we Penina. dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere, reka mbere twohera no ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 20. usomye turabonaho ayo majambo ko igihe cyageze, Imana yishura amasengesho ya Hana, iramuha umwana amwita Samweli. iyo Mana sikomera amashyi. ushobora kuba umaze igihe kinini iyo ugenda n'amarira, ubwira ibyawe Imana nk'aho umenga yarabyibagiwe. mugabo nagomba ndakubwire ngo Imana yarumvise ugusenga kwawe, kandi igiye kukwishura mu gihe gikwiye. haleluya. Imana yacu ni Imana ihindura ibihe. sinzi ibihe urimwo muri iyi minsi,
bishobora kuba ari byiza cyangwa bishobora kuba ari ibihe bibi. Mugabo Imana wizigiye, ndakubwira ngo ntizogukoza isoni. Hari uwundi tugomba twigire ko gatoya yitwa Morodekayi. Uyu Morodekayi na wenyine yabaye umwizigirwa ku kirimba cy'umwami, yari umuyuda. Mugabo igihe bari mwihamwe abayuda bose bagomba kwicwa, ariko Morodekayi yama yicaye ku irembo ry'umwami, akama yitegereza. Mbere yabaye umwe mu bigeze kuburira umwami bagomba kumwica. Ariko igihe cyarageze mu gishingo cy'uko Morodekayi yicwa, ahubwo atambagizwa umugwa, kuko Imana yaciye imushyira hejuru kubera yabaye umwizigirwa. Haleluya. Ese icyompa nawe ukaba umwizigirwa muri iyi minsi tugezemwo, aho umenga ubwizigirwa ntibukiri bwinshi cyane. Ariko Morodekayi yabaye umwe mu bari bafite urukundo, yasabiye abo mu bwoko bwabo. Mbere Imana yahavuye inzira na Esiteri, Imana irabakoresha bituma ubwoko bwabo butabagwa kandi bahevye amagara yabo. Mumfashe dukomera amashyi Imana twishimira kuziga. Umwami yahavuye akuza Morodekayi kuko yabaye umwizigirwa. Ayo majambo turayasoma mu gitabo cya Esiteri igice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ugashika ku murongo w'10. Turabona ko uwo mwami akunze kubahwa azokwama agirirwa neza. Haleluya. Tugomba turabe akandi karorero twoshobora kwigira ko mubo Imana yahinduriye ibihe. Abisirayeli abo ndavuze icyo nobavuga, nabo bari mu buja bwa Farawo mu gihugu cya Egiputa, bagowe, bakoreshwa ibikorwa bigoye cyane, baruha, ariko bararya. Mugabo bakarya nabi, ariko baramererwa nabi, bagakubitwa, bakarya n'ibimoko, bagiriye amakuba menshi, baranswe. Ariko nagoma ndababwire ngo igihe kigeze Imana yarabahinduriye ibihe. Haleluya. Imana imaze kumva amarira yabo, kuko barasenga ibyo bagenda bacamo byose, barasenga bakaririra Imana, barabaye mu buja, baraba mu ngorane, bamerewe nabi, bacunaguzwa imyaka myinshi cyane. Ariko nuko Imana itari yumvise amarira yabo, ariko igihe kiragera. Haleluya. Usomye mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 13 kuva ku murongo wa 1 kubandanya, turabona ko igihe cyageze Imana itabara Abisirayeli, ibakura mu gihugu cya Egiputa ibajana mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Imana yacu ntiyigera ihemukira abayizigiye. Abisirayeli Imana yari bafite ku isezerano yuko umukiza azovuka avuye muri bo. Niyo mpamvu rino hanga rya Isirayeli nubwo bagenda baragwa, bagakora ibyaha, bagenda basubira inyuma, bagenda bagabagaba, Imana ntiyigeze ibaheba. Yani batuma ko bavugishwa, bakabahanura, bakababurira ibizoba bako niyo batumvira Imana. Kandi Imana yabahaye amategeko y'ingene bazokwifata mu rugendo baja mu ico gihugu c'isezerano, n'ingene bazokwifata bamaze gushika mu ico gihugu c'isezerano. Imana ntiyigeze ibaheba, baragoye Imana kesi, mugabo nabo yari bafite ku isezerano umukiza yavutse avuye mu irihanga rya Isirayeli. Iyo Mana sikomera amashyi cyane. Umurinzi niwe yabivuze ngo iyo Mana irabihinduye siko bizohora.
hariho ibintu imana ihindura iyo ibihinduye abantu bakanezerwa. Bavuyeyo bafite akanyamuneza kenshi kuko bavuye mu mubabaro. Ariko bano Bisirayeli kubera twebwe abantu tugora tukagora n'Imana nayo, bahavuye bibuka ibyo bahozemwo mu gihugu cya Egiputa, batangura gukumbura zandya naho bari mu bimoko, nimba babashikirijemo bakabaha akanyama rimwe rimwe mugabo kadafashe n'inzara ikakwa kubica, bakabaha ivyamwa kumbure nimba babibaha rimwe mu mwaka mugabo bagakumbura ivyo bari mu rugendo. Abisirayeli bababaje Imana nk'uko natwe uyu munsi dushobora kubabaza Imana tukibagira icyo yatuvuzeko, ariko Imana igomba yuko tuba abana bayo by'ukuri. Imana ishimwe. Batangura gukumbura ati twege hariya muri Egiputa twari tumerewe neza, nubwo biruko naho twaciye mu ngorane tukaca mu mibabaro hari ibyo baduha, mugabo none raba tugeze mu bugaragwa, tugeze mu bihe turya indya imwe yonyene, twirira manu gusa, none twokwama ku ndya imwe aho gushima Imana ko niyo ndya bayirose, ahubwo batangura kwidodomba bababaza Imana. Imana irashavura, baridodomba. Murazi yuko hageze igihe batangura kwicurira izindi mana, basenga izindi mana zitarizo, bibagira ya Mana yabakura mu buja mu ngorane, nkuko natwe uyu munsi bishobora gushika, tukibagira Imana yacu aho yadukuye, tukibagira bya byiza byinshi yatugirira, tukibagira aho yadukuye, tugakumbura ibyo kurya bitagira ikimazi, ariko indya Imana iduhaye tukanka kuyishima. N'uyu munsi mu ishengero birashoboka ko hariho abantu bakidodomba kandi yarabahezagiye, ibaha amagara meza, ibaha gukomera, mugabo ngo bakaba bariko baravuga ngo uyu munsi ngo umukeke ntukiboneka, ngo uyu munsi ntacyo, zikazimuronka ibyo kurya. Haleluya. Hariho uwundi two kwigirako, abo basore Daniyeli na bagenzi biwe, aba nabo twobigirako gatoya. Aba babaye bamwe mu babaye abizigirwa, bagororokera Imana, no mu gihe cyabo ntibigeze biva yanze. Aba bubasha Imana. Daniyeli ubwa mbere yaciye mu bihe bigoye, baravuga bati turashinze itegeko yuko atayindi Mana mwosenga atari ibigirwamana byacu. Mugabo Daniyeli aravuga ati jewe nzosenga Imana yonyene yo mu ijuru, niyo nzosenga yonyene. Bamaze gushinga iryo tegeko, Daniyeli abyumvise aravuga ati reka nsenge ya Mana yanje, niyo nopfa mugabo mpire mu Mana yanje. Haleluya. Eki cyoma natwe tugapfira mu Mana yacu, ibyo twocamwo byose tugapfira mu Mana yacu. N'abagenzi biwe usomye mu gice cya 3 cya Daniyeli, naho nyine turahabona ayo majambo yuko naho nyine bashinze ibigirwamana ngo babisabe, mugabo ntibigeze bafukamira ibyo bimana byabo. Bavuze bati Imana yacu nitodutabara muri uwo muriro, tuzi yuko iguma ari Imana, ntitwoyihemukira. Haleluya. Mbega twege tugeze mu bibazo, tugeze ahantu bigoye, tugeze imbere y'urupfu, mbega tuca tuvuga gusa. Tugeze imbere y'urupfu bakubwira ati nimba wemera Yesu Kristo urapfa, nimba utamwemera turakureka urabaho. Mbega woca ukora iki muri iyi minsi? Umwe niwe yavuze ngo hako nopfa rubi
canke nopfa niyimye, reka ninezereze. Uwo muriro badukangisha abo bakozi b'Imana bama batubwira iminsi yose, uwo muriro nacu uzotubwira tuzoba turi benshi, tuzowuzimya, tuzowumenyera. Iyo ibi bintu turiko turavyumva twumvira ngo uyu muriro Imana izohanisha abanyabyaha base kuyumvira, base kuyizera, twumva yuko umengana ibisito, umengana ibintu bitazobaho. Ariko nagomba ndakubwire ngo ico Imana yavuze ugifata uko nyene yakivuze niko kizoba. Kandi nagomba ndakubwire nimba hari uwoba yagize intege nke yiyumvira yuko uwo muriro w'amazuku azowuzimya, nagomba ndamuca intege ndamubwira ati ahubwo hungira muri Yesu uwo muriro, kuko ntawe azoshobora kuzimya. Ngomba se rero n'ubusozerera mu gitabo c'isezerano rishasha. Mu isezerano rishasha naho nyene Imana yaraduhinduriye ibihe. Imana yarabonye ubuzima tubayemo hano mu isi, naho nyene iravuga ati erega abantu bazogira ibyago, reka ndabarungikire umucunguzi abacungure. Acaturungikira umwana wiwe Yesu Kristo yakunda, aramubwira ati genda upfire abantu ubacungure kugira ngo ibyaha byabo byose baze babiharirwe atakiguzi batanze. Iyo Mana mufashe tuyongera amashi menshi cyane. Hamwe uyu munsi ibyaha twakoze, iyo abatwari dutanga ibiguzi, hariho abantu tutari guharirwa. Nibaza yuko nawe urimwe. Iyo tutaronka umucunguzi, abo mu isezerano rya kera ntibari borohewe. Iyo bacumuye kugira ngo bagirirwe imbabazi barazana ibimazi, barabatuma ikimazi kitagira agasembwa, bakabatuma inuma itagira agasembwa ibona, bakabatuma inka itagira agasembwa nziza. Mbega ubona woyikuramo muri ziriya ziwawe kugira ngo icyaha cyawe giharigwe? Mbega ubona wobasha gufata inuma itagira agasembwa ntuyikomeretse ukayizana kugira ngo icyaha cyawe giharigwe? Twaragiriwe ubuntu, twaragiriwe ubuntu. Gira mugenza uti waragiriwe ubuntu, uti kandi ubwo buntu wagiriwe ntubupfishe ubusa. Hari uwundi mu ntumwa za Yesu Kristo, uwo twita Petero, nawe yaragize ibibazo ariko akorera umwami Yesu. Bari muri iki gihe cy'ihamwa kugira ngo bashobore kwitwa amazina ngo naberanda, baciye mu bihe bikomeye cyane. Petero nawe yari umwe yasizwe mu ibohero arindirije umunsi wiwe wo kugira ngo yicwe. Mugabo Imana yaramutabaye, iramugenderera, wamenga ariko ararota, wamenga ni mu nzozi. Imana imukiza amaboko y'abasi, iramurokorera ubugingo, akomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya! Ntuzopfa hataragera, ntuzopfa icyo Imana yakuvuze ko kitarashika. Ngomba sozerere kuri aya majambo yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ahantu twasomewe mwa kino gice cya 11 uhereye ku murongo wa 32 gushika ku murongo wa 44. Ariko mu nkundire aya majambo tuyasome duhereye ku murongo wa mbere mwa kino gice cya 11. Sinza kuyasigura ko cyane, ariko twari kuri iri jambo ko Imana yacu ihindura ibihe. Tugomba turaba ukuntu Imana yahinduriye ibihe ubu Lazaro, mbega byagenze gute? Reka dusome. Sinzi ko ari ubangutse yodufasha gusoma ahereye ku murongo wa mbere
yigize hepfo gatoya. kuri 11 duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo hariho uwaragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asira aho hantu yarari iminsi 2. Hanyuma y'ivyo abwira abigishwa biwe ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati mwigisha, abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubireyo. Yesu arabishura ati none isaha z'umurango zizi 12, ugenda ku murango ntasitara kuko abona umuco w'iyisi. Murakoze cyane. Naya majambo twariko turumva ukuntu ibyabaye kuri Lazaro. Tubona ko bashiki biwe bamaze kubona umuvukanyi wabo agwaye, baravuga bati turakwiye gutabaza wa mukunzi wacu, wa mukunzi wiwe Yesu, kumbure yoza akamutabara. Hano harimo ijambo ryo gukundana mu kivukano. Haleluya. Aba bavukanyi ba Lazaro baramutabarije. Lazaro akitwe n'amagara, batuma ko Yesu, baramutabarije kuko bamukunda. Yaragwaye ageze kure, ariko bamaze gutuma ko Yesu arabyumva. Amaze kubyumva, ubu Yesu yarakunda Lazaro n'abashiki biwe. Mugabo twasomewe yuko atitaye kubwo bavuze yuko Lazaro aremvye, ariko yahavuye asibira iyo yarari ariko arakora ibikorwa byiwe byivuga butumwa byo gukiza abagwaye. Amarayo kabiri ntiyavumbuye umutima no kuza gutabara umukunzi wiwe, kuko yarazi ingene itagomba gukora kugira izina ry'Imana rishigwe hejuru. Amaze kubibwira abigishwa biwe ati nimuze dusubire i Yudaya. Erega abigishwa biwe bamuteye ubwoba, bamubarira yuko baheruka kuhakwa kumutera amabuye, bati ntibikwiye ko usubirayo. Mugabo Yesu arababwira ati umukunzi wacu Lazaro arasinziriye. Mugabo twamaze kubona ko yavuga urupfu rwiwe. Yesu igihe kigeze, ya misi igeze, arafoborera abigisha terega Lazaro yahwereye. Hanyuma araheza araza kuraba umukunzi wiwe. Ku murongo wa 17 Yesu ashitse asanga amazi iminsi 4 mu mva. I Betaniya hari hafi Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubirura ku bwa musaza wabo. Bari mu gihe cy'ikigandaro. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu yari amaze kuza. Ubananije ugasoma ya majambo aha twahereye gusoma ku murongo wa 32. Yesu turabona ko Mariya ashitse aho Yesu ari,
amubonye yikubise imbere y'ibirenge byiwe ati mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Yesu abonye ko arira n'abayuda bari kumwe nawe barira, agira ikigumbagumba mu mutima, arawuhagarika, arababaza ati mwamutaye hehe? Bati mugenzi, ngwino urabe. Haleluya! Harageze ko kumbure wewe na jewe twobwira Yesu ati ngurabe ibyacu aho bigeze, ngwino naho umenga byacitse, naho umenga bisa n'ibyapfuye. Yesu arazi ingorane zawe, mwereke. Bamaze kumubwira ati ngwino urabe, Yesu ararira. Imana idufashe cyane. Yibuka umukunzi wiwe Lazaro, yubaha Imana, hanyuma yahwereye. Ariko ku murongo wa 37 ariko 36 abayuda baravuga bati ingene yamukunda. Ariko bamwe muri bo baravuga bati mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshoboye kubuza uyo ngo ntapfe? Hariho abari bazi cyamuzanye ko ari gucungura umuntu no gukiza no kuzura n'abapfuye nabo. Hanyuma Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva, kandi yari senga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Haleluya! Sinzi ibuye ryoba riri imbere yawe, kandi ikibuye kiremereye tubona bari basize kumva yiwe, ariko harageze ko Yesu akubwira ngo tembagaza ico kibuye. Hari icyo Imana igomba gukora. Gishobora kuba ari ikibuye cy'icyaha kiri imbere yawe cyananiranye, ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo kuraho icyo kibuye. Hanyuma nawe agira icyo akoze. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi, erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ntiwizera? Urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya! Iyo Mana tuyongera amashyi menshi cyane. Turabona yuko ijambo ukwizera rifise ububasha bwo gukiza n'uwapfuye. Yesu yamusabye ati ndagusabye wizere gusa. Nuko ku murongo wa 41 nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimumuhamburure mumureke agende, Imana ihabwe icyubahiro. N'aya majambo hageze ko Yesu atabara, aratabara. N'ibyapfuye arabigira bizima. Haleluya! Yarahabaye mu muryango wabo, bashiki biwe barumviwe, nubwo bariko bararira badagifite ibyizigiro byo kuzobona Lazaro. Mugabo Yesu amaze kuhashika yarahinduye ibintu. Haleluya! Sinzi ibihe nawe urimo muri iyi minsi, sinzi ingorane umazemwo igihe. Hari ibihe wowe urimwo uvuga ngo jewe byaracitse. Twabonye uburorero bwinshi bw'abantu Yesu yahinduriye ibihe. Mbega nawe uyu munsi urizera ko Imana yoguhindurira ibihe? Ni koko wumva mu mutima wizeye yuko nawe Imana yoguhindurira ibihe? Ibyo ubona umenga byararangiye, ibyo ubona umenga byarapfuye, wumva ufite ukwizera mu mutima yuko Imana yoshobora kubihindura? Nimba wowe urimwo ufite ukwizera udakekeranye, harageze yuko nawe uhindurirwa ibihe. Haleluya!
haleluya haleluya. Irabihinduye siko bizohora, irabihinduye. Iyo Mana irabihinduye, iyo Mana irabihinduye, n'ibigoyi irabihinduye, nibyo bibazi irabihinduye, nayo maririra yahinduye. Oh, irabihinduye, irabihinduye, siko bizohora, irabihinduye. Haleluya haleluya. Sinzi ibihe wari umazemo iminsi, mugabo ndakuzaniye inkuru nziza ivuga ngo nawe uyu munsi Yesu agomba kuguhindurira ibihe. Nimba uriho wizeye, sinzi ikibazo ufise, sinzi umutwaro umaranye iminsi, mugabo nimba ufise ukwizera udakekeranya, nuhaguruke Imana nawe iguhindurira ibihe. Sinzi ikibazo ufise, sinzi amarira umaze iminsi ugendana, nk'uko Imana yahinduriye ibihe Lazaro ikamuha ubuzima yarapfuye amaze iminsi 4 mu mva, yaraboze anuka. Nawe uyu munsi Imana iragomba kuguhindurira ibihe. Sinzi ingorane zawe, sindabizi, hari amarira waririye Imana yumvise, kumbura iki n'igihe cyawe cyo gutabagwa. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi ahadarangije, nimba wowe uriho ufise ikibazo kimaze iminsi kikuremereye, iki n'igihe cyawe cyo kuhaguruka wizeye, ubwira Imana uti Imana nanjye ndaje kandi ndakwizeye, numpindurira ibihe. Imana ibahezagire. Nimba urimwo uhaguruke bakubona, ubwira Imana uti bya bihe maze iminsi ndakubarira, uti yamarira maze iminsi ndagutura, ndayahagurukanye ndayakuzaniye, nanjye untabare. Imana ibahezagire. wowe urimwo, Imana ibahezagire. Reka mutere intambwe muze hano imbere, n'Imana ibone yuko hari icyo waje kuyibarira. Ayo marira yawe, uwo mutwaro wawe, icyo kibuye cyari imbere yawe kikuremereye, Yesu araje kugutabara. Ushobora kuba wari urwaye, ushobora kuba wari ufite ikintu cyananiranye byase yuko cyorangira, mugabo iki ni igihe cyawe cyo gutabarwa. Kandi ndakubwira ngo uzi ufite ukwizera mu mutima wawe udakekeranya, kandi ndakubwira inkuru nziza, utaha unezerewe, kuko icyo kibazo cyawe kirose inyishu. Reka uyu murongo Yesu yavuze ati, sinakubwiye niyo wizera yuko ubona ukuboko kw'Imana. Ngomba nkoreshe uyu murongo Yesu yavuze. Yesu ararangamiza ati, Data ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, asemera n'ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino sohoka. Nawe niwakire kwishurwa mu kibazo cyawe. Imana ibahezagire.